Hello guys, hello friends. Reka ndabaramutse amahoro y'Imana abane namwe we tugiye kubana gatanu kuri gatanu. Kandi ndakuramutse ndakwifuriza amahoro y'Imana abane nawe we tugiye kubana gatanu kuri gatanu. Guys, tugiye kuyaga ku kintu gikomeye cyane. Ikintu gikomeye cyane kiriko gituma abantu abajene nka twebwe tutako turatera, bituma tudatera imbere tuvuye ku busamazi bwacu. Tugiye kuyaga rero ku bintu bituma ukuntu twokora kugira twiteze imbere twebwe nk'abajene, kugira turabe ko tuzoshika aho basokuru bashitse. Okay, nico tugiye kuganira ko wenya utarakora subscribe ukore na j'aime na partage na commentaire. Wowe wayikoze Imana ndagushimiye cyane, Imana iguhezagire, ariko ndagusabe utumire n'abandi baze gukora subscribe, ukore j'aime na commentaire nkuko bisanzwe, ukore na partage. Okay, reka tugende. N'iki gihe turabona ugwaruka situ abajene turi benshi cyane, kandi nk'ibisanzwe 80% nta kintu turiko turakora cyotuma dutera imbere. Ubu utwishinga tuba turi ku matelefone, mu gwaruka ruhari ubu ufite nka 60% bafise telefone Android. Kenshi tuba tubereye kuri telefone amacati, nta kindi kintu tuba turiko turakora. Bamwe tuba turi ku matelefone kuri cati, abandi bariko bakina kamari ku mabete atandukanye, kandi bariko bakoresha umutahe bogakoresheje mu kugira biteze imbere. Okay guys, katubandanye. Niyo mpamvu rero nazanye iki kugira twigire hamwe ukuntu twotera imbere dukoresheje telefone zacu, izi telefone za Android. Wewe ushiramo amamega, ayo mamega urayaronka, reka kuyapfisha ubusa. Hari ibikorwa wokora ku ma réseaux sociaux canke ukabikoresha intoki zawe, ugakoresha ya mamega promoting ibikorwa vyawe. Si dufatiye nk'aba bajene bagenzi bacu bakina ibintu vy'amabeti. Guys, je ndababara cyane kubona umuntu w'umujene ariko aragira amafaranga yiwe ariko arayonona ayajana mu mabeti. Izi za 1x, za bubeti, za win za mebet, izi za wit star, eka nyene amabeti menshi za king star murayazi no kundusha. Sinabadondagwanda ya mare hari amabeti menshi, muga nkaca mparura kuza kubetinga n'amafaranga n'umutaza gushirako. Kandi no kugira ubyugurure ni ukoresha amamega ubu ni 13,000 ku kwezi. Ucifata n'umutahe urashizeko ko betinga. Guys, nidukure mu mutwe tureke ibintu vy'intuze. Ego hariho ababironkeramwo, hariho n'abandi bagiye kugaburira abandi, kuko ega amafaranga ariyo mu mabeti muga si misi yose guys. Kandi ntuza kubuzi kuza kurya ni chance z'umuntu, ni chance. Niyo mpamvu rero noguhanura nkakubwira ati wowe wabikora, fata ayo mafaranga wahora ubetinga uyegeranye, uhige akantu ukora hama uharure n'imiburiburi mu mezi 3. No wagakora ugakoresha ya mamega yawe ukagira korera promotion kakantu kawe washinga kugira ukore mu mezi 3 uzobona intuze, uzobona umusaruro uvyibushe cyane. Okay, canke ufate ayo mafaranga ufume apana no kuyonona. Ego ni wayatwara hariya muri beti, uragira muri beti ni washira ayo mafaranga yawe umutahe wawe. Sometime uraza kurya, sometime another time bihombe.
niwahomba nta kintu uza kubaza, niwunguka yego ndi chance ziwawe, ariko najya wungutse guys, ibintu bya bet ntibiba bisengeye, tuvugane ukuri, tuvugishe ukuri. Ajya wari ntiwaze ngo hari ikintu aza kukumarira, ahubwo ikintu uza guca ukora ati, uza guca uvuga ati dufate nk'ubu washizeko 100,000 uciyirya 200,000, uza guca uvuga ati ubu ko nakoresheje 100,000 nkaba ndi yindi 100,000 200,000, ati reka nkina kandi ndagashira kaya 200,000 yose ince peut-être ndajya 400,000 300,000 500,000 uko mbere ugaca unagira kupo iri ku manota menshi, ukegeranya ikintu duca amanota hamwe ushika no ku 10 million 100 million. Iyo ntoze yawe iyo kupo yawe wakoze, iyo bete yawe wakoze, iyo list guys, reka ndakubwire zose zo wakinye ziraza gukina zose zitsinde, ariko ijya ya nyuma yashize ku rutonde kwa nyuma niza kukugwaza umutima. Guys, hari abantu benshi bamaze gupfa kubera iki? Betting. Ingo zirirwa zirasambuka, amazu, imiduga vyirirwa biragurishwa kubera iki? Bet. Amarumva rero nta kintu kizima karimo. Ni wajya nyamba ubikora ukaba umaze kujya ukaba utarayonona ayo mafaranga, ahubwo ntunayasubizeyo, higa ikindi kintu yakoresha, canke ufate ayo mafaranga yawe wari wateguye kuza gukinisha ubwo rusimbi, yafate uyagurane umuntu nyamba ubona ata mugambi ufise, fata uyagurane umugenzi. Iyo wayamugurana umugenzi umubwira ati mon frère, mon ami, ndagusavye umbikire utu dufaranga, ati muga ntuzoza ukoreshe kuko ndiko ndatwigira umugambi ndabe ko nanjye nokwiteza imbere. Okay, hama icyo nawe uzokora, uzoca ufata ugende utore ikaye n'ikaramu, utangure urabe muri societe y'ahantu baye, urabe ibintu bikorerwaho, ubiravye neza, uvyihweje neza, ucuvuga ati okay, aha namaze kubona ibintu bikorerwaho. Ukacuraba nobona ivyo bintu bikorerwaho, ucuraba ikintu cangira akamaro nkenerwa mu buzima ubona aho hantu, naho coba kihari kitagwiriye cane, ucugenda usabe wa mugenzi wawe wabisa y'amafaranga, ugende uyatoreye, nyamba ari na makeya umubwira ati ubu narose akagami ngoma nkore, ndagusavye ungurane kugira ngo ngira agatahe gakwiye. Ucugenda ugire umutahe, ufate uzane ibyo bintu waranguye, wizetere n'ukuntu bimeze. Guys, ucuza hantu hawe muri ya societe yiwanyu, ahantu hawe ugomba gukorera wa mugambi, kandi akwibira ibanga rero ukuntu uca ubikora. Monami, fata vya bintu vyawe aho hantu basanzwe babikora, nyamba ico kintu fate nk'ubu ari ikintu bapima ku kilo wari kunguka ko 100, heba 50 wunguke 50, urumva? Heba 50 wunguke 50. Guys, mon ami, mon frère, ndakubwiza ukuri, wowe heba ko 50 wunguke 50, uraba ukuntu bigenda. Mon frère, uracuruza, ego uzoba uri kurahomba kuko 50,
muga ndakubwiza ukuri ntuzoba uriko urahomba na gatoya, kuko abandi bazoza gucuruza ari uko wewe vyaheze. Monami ndagusavye uce uhiga umutahe ukwiye ukora uko ntuzoreka kunguka. Ico turacumvikanye guys? Okay. Canke ufate ikintu ubona kitariko kirakorwa n'abandi ngaho, abe arico ushiramwo wa mutahe wawe, muga ikintu ubona ko gifise akamaro. Okay? Ikintu ubona ko gifise akamaro. Abantu benshi turabona ubu baguma, abantu tuzosanga bateye imbere n'abantu bakuze bakuze, ariko kugira uzobone ubu umujene afise amafaranga, ayo mafaranga yiwe n'ay'ibirori nayo kuryohererwa gusa. Kugira ngo ubone umujene ubu aratoye mutahe ati reka nkore ibikorwa vyo kwiteza imbere kugira ndabe none ko notera imbere, ufate ni nk'umwe kw'ijana. Rero guys, twakwigira hamwe kugira ngo turabe ukuntu twotera imbere mu buzima bwacu. Murabona, nshimira cyane n'umukuru w'igihugu yazanye imbonakazoza, yavuze ati reka tugire imbonakazoza. Guys, iki kintu ndagishima cyane kuko bisa nk'uko n'umujama w'ugwaruka dusanzwe tubizi twese, yaradukebuye kugira ngo dukure amaboko mu mpuzu nk'uko asanzwe abivuga, kugira umunwa wose uronke ico ufungura n'umufuko wose uronke ifaranga. Okay? Guys, je ndabishima cyane. Erega naho twanka gukora burya 2040 2060 twebwe tuzoshikayo, bajya hari n'igihe batazoshikayo, kandi ni nayo bashikayo bazoba bikuriye. Guys, we nyamba utariko urakora kino gihe, waza 2040 2060 uzoshikayo umeze gute nyamba utariko urakora kino gihe? Reka dukore guys, nimuze dukore, dukure amaboko mu mpuzu, duhige ibintu bitariko birakorwa n'abantu benshi, canke navyo vyaba biriko birakorwa nk'abantu benshi. Dukoreshe iyo strategy ndahubiye ngaho. Fata nyamba dufate nk'ubu, dufate ugiye gukora akabari, nyamba kwicupa wari kunguka ko 100, heba ko 50, barabukunda ucuruza. Nyamba wari kunguka ko 10, heba 100 wunguka 100 canke 50. Ayo mafaranga si make guys, si make. Okay, reka ndagushimire wowe twabanye gatanu ku kandi, ndagushimire wowe wakoze subscribe, nawe ugakora j'aime na commenter na partage, nawe ugomba ubikore ubu nyene. Ndagushimire cyane nk'uko bisanzwe. Je ndi Elaste D57, twako turabana gatanu ku kandi. Kandi subscribe, kore j'aime, wandike na commenter na partage. Thank you. Ndagushimiye wowe twabanye gatanu ku kandi, katubonane mu zindi video zikurikira. Bye bye, ciao ciao.